ivyo dusoma mu Injili nyeranda nk'uko yanditswe na Mariko. Yezu ari kumwe n'abigishwa biwe baja i Kafaranawumi. Kw'isabato nyene yo muri Nyandwi, Yezu yinjira mu isinagoga atangura kwigisha. Abantu rero batangazwa butangare n'ivyo yigisha, kuko yigisha nk'ubikwiye atari bimwe vy'abigisha b'Abayahudi. Hagasangwa mu isinagoga hari umuntu yasazwa n'igishetani kirahogora kiti, mbega dufikiga Yezu w'i Nazareti, ubwo wazanywe no kutumara? Erega ndakuzi uri umweranda w'Imana. Yezu aragikankamira ati, numa kandi va muri uwo muntu. Nyagishetani kiramujegeza gica kimuvamwo kiboroga. Bose rero bahinda agashitsi, bituma mbere babazanya bati, mbega ivyo nibiki? Ngiyo rero inyigisho nshasha ihagaze ku bukuru, n'amashetani aramugamburukira. Ubwo nyene aca abarurangiranwa hirya no hino mu micungararo yose y'Ibugarire. Dushimagize inkuru nziza ya Yezu Kristo. Yezu bavukanye ni watugira beranda. Yezu ni watugira beranda. Nico gituma adatinya kutwita bene wacu, kuko ari we atugira beza kandi akatugira beranda. Mbega umuntu niki ko umwibuka, canke umwana w'umuntu ko umugendera? Bavukanye, umukama arashaka kwitwibutsa iteka dufise mu maso yiwe n'igihagararo dufise mu mugambi wiwe. Kenshi turavyibagira, kenshi turigenza uko tariko, kuko tutabona agaciro dufise mu maso y'Imana. Umukama muri twebwe bavukanye yarateye imbuto yo kuba beza kandi beranda. Kanatsinda mw'ibatisimu twabaye ingoro za mutima mweranda, twabaye ingingo za Kristo, twabaye abana b'Imana, kuko twemeye Yezu Kristo ko ari Imana yaje mu buzima bwacu. Kwibagira rero ko iryo teka turi beza kandi beranda, twama twifata ko turi ba ntamagara ataco tumaze. Twama tubona ko turi abantu baguma bagwa iminsi yose, abantu baguma bacumura. Ugasanga kenshi duhagarara kuri ayo magara make, ariko tukibagira iteka dufise mu maso y'Imana. Tukibagira n'umugambi Imana dufise ko mu buzima bwacu. Imana yaturemye bavukanye ngo tube beza kandi beranda. Imana yashyize muri twebwe ibyiza byose, idutaka ubwiza bwose. Nico gituma ishaka uno munsi bavukanye ko umwe wese azirikana ko afise agaciro mu maso y'Imana. Yararungitse umwana wayo Yezu, yigira umuntu nkatwe ndetse igicumuro, kuko azi iteka dufise mu maso yayo. Yezu yaramanutse kubw'iwanje, kuko adashaka kuguma ndambaranye muri rya ndambarayemo, kuko adashaka kuguma mbona ko ndi umuntu w'amagara make, ari umuntu agenzwa n'igicumuro gusa. Yaramanutse anyibutse iteka mfise, yaramanutse anyibutse umugambi Imana ifise mu buzima bwanje, kuko ndi uw'agaciro mu maso y'Imana. Kenshi ibyo turavyibagira, kenshi turaba amagara make yacu gusa, ariko tukibagira n'umugambi w'Imana mu buzima bwacu. Nico gituma rero bavukanye kenshi usanga tuguma turambaraye muri ivyo bibi. Turashaka guhinduka, ariko tukaguma dushaka kuja mu vy'umukama atadushakako, kuko twibagira ico umukama dushakako, twibagira n'ubwiza yaturemanye, twibagira n'iteka dufise mu maso yiwe. Yaduhaye vyose,
nta na kimwe yatwimye, muri twebwe yashizemwo ububasha bwose, dufise vyose mu Mana, nta na kimwe tubuze. Ariko kuko twibagire iteka dufise n'umugambi Imana ifise mu buzima bwacu, turaja kunuranura ahandi, turaja gufukamira ibigirwamana, turaja gufukamira abandi bantu nka twebwe, dusize ivyiza Umukama ashitse muri twebwe. Umwiranda Augustine no bavuga ati Mukama narakurondeye, ndakurondera kure, ariko ndaguse mu mutima wanje. Natwe turaja kure bavukanyi ngo tugiye kurondera buhigwe, kandi ubuhigwe buri muri twebwe. Niyo Mana dufise, niyo Mana itwuzi, tuvyuka twicara canke duhagarara, iyo Mana ituzi. Ariko ivyo byose turavyibagira, tukaja kure yayo, tukaja kurondera novuga ubuhigwe aho butari, kandi tubusize muri twebwe. Nico gituma Imana yoyo kuko ituzi, izi n'ivyo yashitse muri twebwe, iratwibuka, iratugendera, kuko yaraduhaye ububasha muri twebwe, yaraduhaye inema zose dukeneye muri twebwe, yaratwambitse ubwiza bwayo mu buzima bwacu. Nico gituma yo atabwoba igira, ituha confiance yose, ikadushinga n'ibyo tutari dukwiye, ikaduha novuga nti imihezagiro yose, kuko izi kandi tuzi, kandi izi n'umugambi wayo mu buzima bwacu. Twatanguye novuga nti igihe gisanzwe muri Ekleziya, turi ku Dominika ya mbere, novuga nti turatanguye novuga n'urugendo, aho ejo Umukama ati hinduka mwakira ubwami bw'Imana. Rero no munsi Umukama arashaka kutwibutsa ko turi beza kandi turi beranda, kandi ashaka ko tubigendera, ashaka ko tubizigama muri twebwe, kuko azi ko tubishoboye, kuko ibyo dukeneye byose yarabishyize muri twebwe. N'igihe tuvyibagira, turungikiye umwana wayo ngo dufatane uru rugendo rwose, atwereke urukundo dufitiye, atwereke umugambi wiwe mu buzima bwacu. Nico gituma Yesu atangura atubwira ati igarure mwemere inkuru nziza. Nitwemere rero bavukanye iyo nkuru nziza ko turi beza kandi turi beranda, tubigendere, tuvyemere, niho ubuzima bwacu buzohinduka. Niho n'amashetani niyatubona azohundagara, kuko twiyambitse ubwiza bwayo, kuko turi beza kandi turi beranda mu maso y'Imana. Amashetani yategezwa kutubona gahunga, amashetani yategezwa kutubona akiruka, igicumuro categezwa kutubona kigata kikagenda, kuko novuga nti ubwiza n'iteka tubifise. Mbega dufika mwana wa Yesu w'i Nazareti. Amashetani yategereza kutubona akumva ko atacu dusangiye, atabubasha dufiseko, kuko inema n'ubwiza bw'Imana bivyagiye mu buzima bwacu. Twisabire rero bavukaye muri Ntukanyiranda y'imisa, twumva ico turi mu maso y'Imana. Niho rero inabi izohunga mu buzima bwacu, niho amahoro n'iteka bizosanga ubuzima bwacu, niho abazotubona bose bazobona ko dufise Imana twishimiye n'Imana twizigiye. Amen.